vy'ukuri leta y'u Burundi yaramenyeshejwe ingingo yafashwe n'ico gisata cawo nikijejwe kurwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu Comité contre la torture mu Gifaransa. Ubu rero ico turindiriye nuko uwo munyagihugu w'umurundi yahohotewe ubuzima na leta y'u Burundi ategerezwa kuronka ishumbusho. Ivyo turiko turakora rero no kuraba yuko iyo ngingo yoja mu ngiro kugira leta y'u Burundi yerekane ingingo yafashe kugira uwo munyagihugu atunganirizwe. Mbega leta yaravyemeye, yaramenyeshejwe ingingo yafashwe, yayivuze kwiki? Ingingo yifashwe n'igisata cawo ni leta barayimenyesha, ariko kurumva twaraburanye, twaratanze ivyo turega inzego za leta zamuhohoteye, leta yarashizeho abashinjwamanza barishura kuri ivyo birego, hama igisata cawo nikijejwe kurwanya ihohoterwa kiraheza kirafata ingingo. Urumva muri ico gihe ntawe usubira kwishura, mwese twebwe twitwariye leta na leta ariko iriregura iyo ingingo isohotse ca tuyakira tukarindira icigwa mu ngiro. Icigwa mu ngiro rero ni ikindi gikorwa gikomeye kuko kenshi amaleta hari igihe yanka gushira mu ngiro, mugabo ko numvise leta y'u Burundi igeze kuvuga ibintu vya action réquisitoire yuko umutegetsi azokora amabi bagakondana leta, yuko ico gihe uwo mutegetsi ari we, uwo mukozi wa leta ari we azoheza akariha leta izoziramurihira. Sinzi rero ko bazokoresha iyo ngingo nshasha, nuko turindira ico leta izovuga ku vyerekeye gushira mu ngiro iyo ngingo y'igisata cawo ni kijejwe kurwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu. Mbega bwoba ari bwo bwa mbere muri kahise k'u Burundi haza ingingo nk'iyi? Oya, hariyo n'ingingo yigeze kuba mu mwaka w'ibihumbi 2014 aho leta y'u Burundi naho nyene igisata cawo nikijejwe kurwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu yakondana na leta y'u Burundi, ariko ico gihe vyaciye bija mu ngiro, wari yahohotewe baraheza baramurondera, hama araheza arava mu rubanza. Urumva ivyo vyama biba kugira bamuhe amafaranga makeyi hama ave mu rubanza, ntagume basaba indishyi y'akababaro. Imvo si n'ingingo ishobora kuba iri ya kabiri canke ya gatatu. Mugo niyo ngingo ya mbere twari twayikoranye n'ishirahamwe yitwa Trial International. Yari ingingo ya mbere ingingo ya mbere iyo cyo gisata cawo nikijejwe guhohotera kiremwamuntu yari yakondanye Burundi, twari twayishikirije.